Mwaramutse mwebwe mwese mudegesha kudukurikirana. Mukabigoro Laurence ni umupfasoni w'umurimyi kandi akaba imboneza ku mutumba Burara, zone Gatara, komine Busoni mu ntara ya Kirundo. Ubutwari n'ubukerebutsi afise si vy'ubu, kuva na kera yavyamanye ndetse nivyo bituma urugo rwiwe ruba akarorero. Je kuva kera naho ntari bwubake, nari nsanzwe n'umuntu adanagize utuntu duto kandi nari nsanzwe norora. Nuvuga ko umutahe wa mbere wavuye mu bworozi no mu burimyi. Sakindi kavyara ikindi kumbura nshoboye kwimbura. Buri mwaka nategeza kugura agahene. Kangiza aho ntombora nkaronka udufaranga, aronka ahantu hari uruhande rw'ihene canke nimba ari uwona ibikire tuyisangiye. Ategeza kumugurira uruhande gukora urugurwa n'uwundi rukagurwa nanje. Nimba yarimwe nkaba ndose zibiri. Buke uko ngomba nkora ibi na biriya. Bisanzwe umurimyi imvura yaguye ari imvura. Tabifashe nabi ntushobora kubura mucukuramo ku mwaka ku mwaka. Bagiye biradugu. Hanyuma n'umutwe ugenda uraguka mu vy'umuntu akora aho gukora n'abantu batandukanye. Niko ubwenge buza kuva kera mu mico y'abarundi n'abarundi kazi. Umuntu acyubaka urugo araruhanda. Kandi mko guhanda urugo ategeza kubamwo ubukene. Ubukene rero kenshi umuntu abamwe imbere y'igihe nibwo buvamwo inyigisho. Buravamwo inyigisho kwigisha gukora canke kurondera kugira ngo bashe kuva ushobora gusonza canke ugakena kana kari mu nyuma rero ukabona ko udashobora kwama mwavyaye ibindi ukarondera ingene bivamo. Tukwamuvuga ngo zana wifashe nk'uri mwisenge bikaba ngombwa rero kuba nk'abandi bose rero ugeze ukarondera kugira ngo muhurize hamwe mubashe gutunganiriza umuryango. Ubutwari bwiwe bivuye ku bikorwa arangurira habaye byatumye ikibano kimushima, bituma bamugira imboneza ku mutumba. Ndetse novuga ngo nakoze iki canke ngo nabaye iki canke ngo kumbe nabaye umuhinga wo kugira gute. Burya ico umuntu ari kibonwa n'abandi. Imboneza y'abandi bica mu matora kandi kugira ibintu bice mu matora naho abatora kenshi nibo bakuvoma ahubwo ati witoze turagutora. Rero mu nyuma niho uzuramenya ico bakugwa mu cari bivuye muri bo. Mugabo wewe nyene yiri kurakora ibikorwa ntuvuga ngo bose barabigoma canke ngo bose barabishima. Kandi igihe usanga wakoze ivyo bashima atavyuzi ukaza kubibwirwa n'abandi gucyo sakindi vyari kindi umbura ivyo uri kurakora hirya no hino bagashima vya bikorwa uri kurakora bakabona kumenga wowe ukabona kuri kurakora utwiwawe umugabo abandi nabo bakabona kuri kurakora ibindi bintu nyene bindi birebire bigatuma rero babona ati nakakumbura ateye ibishaye nakaragiye. Je nagiye no kumenya n'ivyo banyibaza ko naratevye ko nirukanka mu vyanje nyene nkabona ko ndi mu vy'iwanje nyene kanabona bibona. Kenshi hari igihe ukora ibintu kibaza nkabibona ugasanga baravyitayeho kubiraba gusoma. Mushimantwari Jeanne Pomsene ni umubanyi wa hafi wa Laurence. Ashingira intahe ukerebutsi uwo mukenyezi ko yabwamanye kandi akemeza ko ashigikira abandi bakenyezi kurangura ibikorwa vy'iterambere. Ibyo mudamu icyo ndamuzi ko nuko inzi nyine twakoranye rwose kuva afise umwana wa mbere hose. Kandi ndabona abakenyezi bose ngaha baraza akabakira. Arigisha nko gukora, akabigisha kurima, akabigisha kugira nk'umwavu w'ikizungu no gufumbira mu matongo. Akazi byose akabakoresha. Icyo nicyo ndamuzi ko ubutwari bwinshi rwose burebure kandi afise n'umutima w'urukundo mu bantu. Urugo rwiwe rwose ararutunganya neza, agenda abizi rwose kuko ukuntu arutunze urugo rwiwe arakora mu mirima, akagura amatongo, akagura ihene, akabikisha yose mu misozi hose. Ugasanga hose hagiye hose ni ihene gusa niyo arimo arazikurikirana usanga ko afise rwose ubutunzi bukomeye. Umukuru w'umutumba Burara Mukabigoro Laurence ngo abayeko nawe ntaja kure y'ivyo kuko ashimangira ubutwari bamubonamwo ndetse no mu ntwaro bagashima ibikorwa by'iterambere arangura. Ubutwari bw'ubu Mukabigoro ico ndamuzi ko nuko agerageza mu gufasha guhanura abakenyezi mu buryo bwo kwiteza imbere cane nk'abari mu mashirahamwe. Iyo hagize ikibazo kivyuka mu mashirahamwe akenshi na kenshi
turakunda kumwiyambaza tukagenda gufashanya iyo bariko baratata mu mashirahamwe cyane cyane, kandi icyo ndamuzi ko nuko ari umuntu akunda ibikorwa kandi akabwiriza abandi bakenyezi kwitabira ibikorwa. Imboneza yo ngaha ku mutumba, jewe icyo ndamuzi ko nuko iyo umubwiye ikintu atavuga ngo nta mwanya mfise, acitabira nk'uko aba yarabitorewe nyine nk'imboneza. Kuri we icyo tuzi nuko atari umuntu windera amaboko, mushinga ntawe wiwe arahigahiga, uwo mukenyezi nawe agahigahiga, usanga nyene ibintu bimeze neza mu rugo atangorana. Laurence Mukabigoro avunira akagohe abandi bakenyezi ko batorera amaboko ahubwo bakwiye kurondera umuryango, kuko urugo ari babiri kandi ubusa buruta akamaramara. uri umuntu yubatse ukaba ufise umuryango utegeza gutunganiriza abana, barambara, abana baraja kw'ishuri, abana bakarira basaba ibintu, nawe uvuga ngo numa ndaza kugusabira. Ni ukuvuga ko umuntu azi ko amaze gutunganiriza umuryango, amaze kuronka umuryango uraronderewe, kandi umuryango uronderwa n'abantu babiri. Naco gituma urugo rwubaka babiri, umugabo n'umugore. Ntihategeza kurondera umwe rero, barondera bose, nubwo batararondera ku rugero rumwe, mugabo basapfa umutera agacumu k'ubumwe, basika akaruta ubusa. Kumbura umunsi ataronse amajana 2 y'umunyu, agasanga wawuguze. Atabonetse utumesa, rimwe na rimwe nawe ukatugura, akabona ko hari icyo wakora. Biratera intege n'uri karakora kubandanya ibindi akora gusa. Munywanyi, aho uherereye abakenyezi baba barumva ibikorwa by'iterambere, hari ico wotera kugira ngo abapfasoni bijukiye ibikorwa by'iterambere? Twandikiye muri commentaire ubwije ushikirije.